hatunganijwe uruganda n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije bufadikanije n'umugambi tepe ujejwe ubuhinga bwo kuraba urugero uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije bugeze ko kugira ngo haboneke uburimyi burama mu Burundi. Ivyo byashikirijwe na Isaac Nzitunga, umuhanuzi ajejwe ubuhinga mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu gisagara ca Bujumbura. Tepe muri rusangi n'ubuhinga budufasha kuraba urwego tugezeko mu kunywanisha uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije. Ivyo rero bigaca bidufasha kugira uburimyi burama. Tubuze uburimyi burama rero no kumva bwa burimyi umuntu akora ku buryo atana kimwe yonona ku bijanye n'ibidukikije kandi akaronka umwimbu ukwiye. Hanyuma umuntu yinjiye cyane muri ubwo buhinga, umuntu aca ahera ku bijanye n'ubushakashatsi ko bisaba yuko haboneka imbuto zishobora kwihagararako mwa kino gihe usanga harimwo ihindagurika ry'ibihe, mwa kino gihe usanga hariho indwara z'ivyaduka. Rero umuntu abikoze neza ivyo biragabanuka kuko muri ubwo buhinga bizotuma dushobora no kuronka ifumbire y'ikirundi nyinshi. Iyo fumbire y'ikirundi nyinshi ikadufasha mu kuduza uburyohe bw'isi. Ubwo buryohe bw'isi nabwo murazi yuko bumaze kuduga, tuzokenera buke ifumbire y'ikizungu. Uburyohe bw'isi butuma ifumbire y'ikizungu dukoresha iba nke, na narijya mubona mu gihugu hagize iminsi havugwa yuko ifumbire y'ikizungu itangwa idakwiye. Umugambi wari usanzwe uhari wo kugabanya imbuto ziva hanze kugira ngo abarimyi bijukire imbuto zikorerwa ngaha mu Burundi. Twarabibonye muri iyi minsi iheze aho abarimyi bari bamenyereye gukoresha imbuto z'ibigori zivuye hanze, basanga n'izo mbuto zidakwiye, zitashe gukwira abo barimyi, kandi ibituma zidakwira ni byinshi. Usanga nk'ibikeneye amahera mvamakungu ari byinshi, ugasanga rero dushoboye kwiyimburira izo mbuto kama ngaha bifasha gusumba. Umugambi rero urahari, ikigo kijejwe ubushakashatsi zabu ifatikanije nabo dufashanya mu iterambere ry'igihugu, biko barabikora ku buryo imbuto abarimyi bazoza barakenera zizova ngaha mu gihugu cy'u Burundi.